Music in my life, niyo mpano Fisi ndoto yo kwibera queen Icho nkunda level simwe y'imicano Rap trap nkunda nimwe y'imicano Nipe tano chance kamuna like my flow Business nkunda nimwe idana kano Mind dollar man Nigutagatana spendi my life Wala kuna matata ushaki mitata Chujalo tapata na kiku tapata Nafanya majabu na wapa na tabu Sijaji kitabata kiwa charabu Hello everybody. Iyi ni channel yanyu ya Buja Hit TV. Nkuko bisanzwe mwari mumenyereye abandi nk'aba Benisho, ba CK, hama naje ndi mushasha ndi Sami nkuko bisanzwe rero nkaba ntanguranye ikiganiro n'umukobwa je numvisaje adasanzwe. Muri makereka tumubaze twidondorane twumve kuntu bipanze ukuntu bimeze. Ndaguhaye mwiriwe. Amahoro. Cyane gose na. Sava tubanye neza? Ego. Okay, kuba uje ngaha muri Buja Hit nashaka wibwire abantu benshi batoba basanzwe bakumenyereye amazina yawe, imyitondoro yawe muri rusange. Nitwa B Cobra, nkaba ndirimba hip hop. B Cobra. Hip hop monje na hip hop. Urumva n'umukobwa afise n'izina riteye ubwoba deja. Ndibaza reka tumubaze turaza kumva byinshi kuri we. Indirimbo zawe za hip hop ubusanzwe ufise ziba zarakoze akazi, ziba zarakoze umuti aha muri Buja Flavor ni nkizihe udushira ku mayange cyangwa ukaduha akapera kuri imwe twumve ko ibintu byari bien. Uyo muziki ndo bado naanza ila mbwembo ni nyingi za kutaka kunituliza waendele kuwaza sababu hawatowezi kinachokifanya najua kama mi nakiweza Music in my life niyo mpano Fisi ndoto yo kwibera queen Icho nkunda level simwe y'imicano Rap trap nkunda nimwe y'imicano Nipe tano chance kamuna like my flow Business nkunda nimwe idana kano Mind dollar man Nigutagatana spendi my life Wala kuna matata ushaki mitata Chujalo tapata na kiku tapata Nafanya majabu na wapa na tabu Sijaji kitabata kiwa charabu we hakuna matata kwa B Cobra munamwumvise akapera yiwe man ibi bintu ko bisara B Cobra congratulations. Merci beaucoup. Wallahi sinabigumva umukobwa akora hip hop hewe ko uje ukaze utuzaniye ibintu bikaze muri Buja Flavor tukwitegure gute rero mutoni byinshi byiza imbere muzabibona B Cobra rero nkuko tumwumvise akapera ziyo zirakaze ko ku bantu twari dusanzwe tumumenyereye twari dusanzwe tumuzi B Cobra yo twibwira afise indirimbo zingana gute kugeza kuri uno mwanya gushika kuri uno mwanya afise indirimbo zibiri niyo nyitangura mazige gito ntanguye Okay turakwiye kumufata mu mugongo B Cobra afise n'izina riteye ubwoba ntari kunze do. Merci beaucoup. Wallahi nakunze izina giwe deja sinavuga ngo nagukunze gusurina mwiza. Merci. Yambaye neza n'umustarekazi wa hip hop mu njana ya hip hop nkuko tumenyereye mu Burundi abakobwa bakora hip hop akaba ari umuhanzi akizamuka mwumva ikarabizamo neza. Twashaka tukubaze byakuje mu gute kugira utangura umuziki wa mu njana ya hip hop byakuje mu gute? Nje kuva nkiri muto nakunda hip hop. Nkiri muto nabona abahungu barimba hip hop zimbo za T-Max ba Fizo nazikunda cyane. Menshi avuga ko iki abakobwa atarimba hip hop. Ibintu nk'ivyo. Sasa B Cobra reka ndakwibariza ko nakazina kawe ka papa na mama. Oya amazina panje na mwanje nitwa Twike Charlene. Twike Charlene. Rega hose aradufise yadutangatanze niko atubwiye ati akuna matata. Mbe mwayumvise reka mugende bayirabe hehe. Kuri page yanje ya YouTube nitwa B Cobra indirimbo yitwa Nisome ya mbere ni na anza ya kabiri ni Nisome. Okay mwamwumvise kuri YouTube hama kuri Fibi kubona bimeze gute? Na Fibi nitwa ya Cobra Burundi. Mwamwumvise ngo ya Cobra Burundi. Cobra Burundi nuko muzomutora nuko hama ndakubaze muhira gute bimeze gute rero nk'ubu unya abavyeyi bawe usanzwe bafise deja? Ndasavye bose. Okay babyifashe mu gute bumvise umukobwa baririmba? Je bwambe mama wanje yabikunda mebwambe panje ntiyabikunda ariko barabikunda bose. Okay umukobwa afise n'impano iteye n'ubwoba. Je namumvirije n'umukobwa afise nakazoza deja hamwe woronka abantu bamufata mu mugongo byo bavyiza no gusumba usanzwe ufise management? Ndafise umunafasha. Okay ko afise n'umuntu amufasha ngira ibintu bizoteba bigende neza no gusumba. Hama tubandanya tuganira ndakubaza utuntu tundi B Cobra usanzwe uri umunyeshure? Ego ndi umunyeshure ndiga.
ese wambwira aho wiga canke n'agasoke kawe? niga mwaka wa nyuma. Okay, wow, ni bega vyiza. Arashobora kurangiza amashure akaca abandana gukora gusumbiriza kuko mumvise aje anakaze afise ku ndirimbo zibiri ariko kuri akapera mpaye naje ni respected aho. Merci beaucoup. Okay. Amatubandanya rero wambaye na style nziza hewe. Merci. Biteye n'ubwo wega je wari wankanze. Ni bisanzwe tu nk'umuraperi ifa guma yaberewe imisi yose. Wow, umuraperi kazi w'umurundi kazi no kuguma yaberewe muri make aguma yatsafye nuko bimeze. Hanyuma rero tubandanya nkwibariza tuyaga kuko ntarumenyereye na jewe deja niboga mbere ndakubonye ibintu nk'ivyo. Hanyuma ndabona ukuntu waberewe sinzi sinaranga n'ukunda bisigura ukuntu yaberewe sinakunda bisigura ndashaka ndakubaza usanzwe ukunda iki mu buzima busanzwe? Ikintu nkunda ndakunda kuenjoyinga n'abagenzi banje. Akunda kuenjoyinga n'abagenzi be muri makakunda kuryosha sinzi reko akunda kuryosha aja muri boîte akunda kuryosha aja mu kuma beach kwandi kumwe n'abagenzi banje ndumva ko ndyohewe. Ivyo byonyene gusa. Ndakunda n'umuntu ampanura. Okay, arakunda n'impanuro z'abantu bamukuriye cankwe se mungana n'ivyo. Okay, usanzwe ubahehe rero? Nje mba Nyakabiga. Mu Nyakabiga hari Nyakabiga ya mbere ya kabiri ya gatatu mu Nyakabiga ya gute kugira? Nyakabiga ya gatatu. Hemwe naho ndiko namubaza haba sindababwiye muca mugenda kumuhiga sindamubaza inimero mutazomusanga iyari kuko mwumvise ko ari umuntu ariko arabikora neza. Tubandanye ndakwibariza utuntu tundi Bicobla nakunze n'izina ryawe gose sinoronko kundo ndabisigura. Merci beaucoup. Style zawe zantekeje man. Hanyuma kuba winjiye ngaha nibwo bwa mbere cyangwa rusanzwe haza? Nibwo bwa mbere. Nibwo bwa mbere ngiye muri flat za Buja Hit TV. Nibwo bwa mbere nta muntu no mu warusanzwe uhaza? Oh my god, numuririmbyi kazi ariko na muntu yarasanzwe azi ngaha muri make. Okay, yarasanzwe ababona mu ma interview umva nawe nivyo kurabona ni bishasha uhakundi iki? Nakunze ingene mwanyakiriye vraiment ndagyoye cyane gose. Wisanze à l'aise cyane gose, merci. Mu byo ubona ngaha anyi nikubona nyene cagukanze ukavuga ati hatandukanye n'ahandi hatandukanye no muri salon muhira? Vraiment ibintu byinshi amatara yani bon vraiment. Bicobla yatubwiye ko yakunze ina flat ya Buja Hit TV. Hama ngo yashimye no kuntu twamwakiriye ngo yashimye vraiment ngo ibintu ni bien izwagazo. Hama na kajambo akahe wobwira abakunzi bawe abatari basanzwe kumenyereye bagende bavuga ati tugiye kuza turamukurikirana ukuri kwame. Ikintu cyambere novuga no bashimira ku bugene bamfasha nk'abantu bafasha aba journaliste abantu bose bafasha ku byo bashoboye. Merci beaucoup ndabashimira. Nkamanda atumira gusubscribinga kuri page yanje ya YouTube yitwa Nisome kandi ndi mugusora indi ndirimbo mugabo mu kwezi kwa kane ndosora indi. Nkabashimira n'umuntu afasha yitwa JJ. Merci beaucoup. Ndashimira abantu bose vraiment merci beaucoup. Arashimiye abantu muri rusange yababwiye ko mugira subscribe mukamufollowinga kuri YouTube. Arafite n'indirimbo shasha aduteguriye mu kwezi kwa kane. Ese utubwira ko yitwa ubwa twitegurana amatsiko menshi? Oya sinoyivuga mbwa muzebona. Okay, merci beaucoup wakoze kutwitaba akamutaguteye. Hama tuzosubira Imana ibishatse. Ciao.